Ono munsi tukaba tugira tubazanire ibice byari bisigaye aho haba amatora yo kurondera abaserukira BDUSA hano muri Texas. Ivyo birori cyangwa ivyo bikorwa bikaba byabereye muri Dallas, Texas, aho mushinga nta Inosa ariwe yatawukanye ikibanza ca mbere kuba ariko barahiganwa ba president aho muri iryo higanwa ryabereye mu gisagara ca Dallas, Texas. Turabembereye ko tuzokora na ntaryo, tuzokorana ubwitange, umwanya wacu, umutima wacu, ubwenge bwacu, byose tubikoreshe ku neza ya Barundi muri BDUSA. Nkuko mu bisagara bitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika, buri muntu amasaha 28 ku minsi indwi usanga ariko ariruka kugira ngo arondere uko yobaho nuko yobeshaho umuryango. Nkuko bibona ha ni mu gisagara hagati aho imiduga ariko icana ko bariko baraje mu bikorwa vyabo vya minsi yose. Rero ubwo reka dukurikirane turabe uko yiyamamaje, uko yavuze imigambi yiwe, icatumye bamushima kugira ngo abe userukira BDUSA muri Texas. Barundi kazi muri hano, reka mbere byose mbaramutse ndabahe namwiriwe. Jewe nitwa Ndayishimiye Innocent, nkaba mpagaze ngaha nk'uwizewe n'abanyagihugu ba hano muri Dallas kugira ngo nzabaserukire ku rwego rw'umuyobozi wa state muri komite executive. Mushobora kwibaza ati uyu Ndayishimiye Innocent ninde? Ndayishimiye Innocent ni umurundi yavukiye mu Rwanda, niga amashuri y'intango mu Rwanda, ayisumbuye nyiga muri Kenya. Narakoze ibikorwa bitandukanye aho twagiye tuba mu nkambi z'impunzi, maze kuva muri Kenya nagiye mu nkambi zo muri Tanzania. Icyari kinjanye kwa advocatinga kuri bene wacu, murazi amashuri yo muri Tanzania ukuntu hari kibazo. Narashitseyo ndigisha mu ishuri rikuru rya Lycée de la Démocratie, kandi ndashiraho nishira hamwe bita Consortium de volontaires pour aider les Syriens. Ibyo nabikoze kubera ko nabonye ibibazo ababyeyi cyangwa se abana b'ababyeyi bafite umugera wa sida bahura nabyo. Si ibyo gusa, mu byo nkora hano ndi umurezi, nkora muri education, ndi umwigisha, kandi mpagarariye igisata ca LEP, iyo bita Limited English Professions muri DISD. Si ibyo gusa, abana bafite ubumuga barya bita special education bava muri East Africa, ibibazo byabo byose nitwe binyurako. Rero ico cyatumye menya bimwe mu bibazo abarundi bafite ngaha. Twavuze ibintu nyamukuru tugomba gushimikirako, nkuko abumvishije audio yanje, hariho kwita ku bumwe bw'abarundi. Ico ni ikintu ca mbere, kwitwararika iterambere ry'abarundi ngaha n'ubumenyi. Mu byo nize naronse diplome mu ciciro ca mbere ca kaminuza muri biomedical engineering kuri University UTD Dallas, University of Texas Dallas. Hanyuma nkurikirana maîtrise muri public health. Rero ibyo byose ni ibintu bituma tumenya ingorane abarundi bafise, kuko ibyo bintu iyo utabizi udashobora no kumenya uburyo bikemura, ntushobora kuba watanga umuti uramye kuba ugomba gufasha. Rero icy'ingenzi dukeneye n'ubumwe, nico kintu ca mbere nabonye abarundi dukeneye, nico kintu tuzoshimikirako. Byukuri ahatari ubumwe usanga ibibazo bigwirirana. Abarundi nkuko byibonekeza, iterambere ryinshi turibuzwa nuko tudashira hamwe. Turabyandi ma community buryo ari organize, ashobora gutera imbere kubera bashize hamwe. Twe rero tudashize hamwe nta kintu natwe dushobora gushikamo. Ico ni ikintu ca mbere tuzoshimikirako. Ibwo bumwe tuzobugira gute? Tuzoja twegera abantu, dushireho amanama, dushireho amaseminaire, twigishanye, turabe ibyo duhuriyeko, turabe ibyo tudahuriyeko, ibyo byose turabe uburyo twobyegeranya tukabishira hamwe. Tumaze kugira ubumwe tuzaba turonse inguvu. Umoja ni nguvu, niko abaswahili babivuga. Hama mu iterambere abarundi dufite talent zitandukanye, harabavuye mu bihugu byabo bafite imyuga itandukanye. Iyo myuga tuzayireba, ijya myuga gakondo, kuko ntushobora gufata umusaza nk'uyu ngo umubwire ngo uja kwiga university uje kumupangamo imibare byaramureza, ariko afite umwuga yakora mu gihugu wari umutunze. Dushobora kuraba umwuga ukoreka ngaha muri iki gihugu tukawuteza imbere. Mu bijanye n'uburezi nta kintu dushobora gushikako abana bacu badashobora gukompetinga, guhiganwa n'abandi bana bo ngaha mu iterambere. Buryo ufite umwana wawe ukabona ari kuri market ashobora guhiganwa n'abandi, nawe ubwawe araduza iterambere ryo mu muryango. Tuzibanda guha ubumenyi abana binyuze mu gushiraho ama école du soir. Nukuvuga
tuzana abandi banyeshuri cyangwa se abandi bahinga banonosoye ibintu bitandukanye baze babera abana akarorero babahe testimony y'ibyo banyuzemo. Hari umuntu abajije ejo bundi kibazo ati ni kubera iki abanyeshuri cyangwa se abana biwacu barangiza high school bagahita dropping out? Ni kubera ko nabo bafite bababera uburorero. Mu byo nzakora ni uguhimiriza bariya abanyabwenge nzi bariya abantu bize bakaza bagatanga bakaba abo bita ba guest speaker bagatanga testimony kw'aba bana biwacu bakababera akarorero. Buryo umuntu agira icyo akoze kubera ko hari undi yakibonye. Rero kenshi aba bana badropinga kubera ko badafite abo barabirako. Rero ibyo ni ibintu bimwe nzashimikira ko ubumwe bw'abarundi, iterambere mu miryango n'ubumenyi mu bana bacu ndetse no mu basaza. Wanashaka tubashakira imyuga bashobora gukora, tureke kubaremereza bya biharuro bishobora kutabageza ku byo bakeneye. Murakoze ye naho nkabyo. Nkuko wakurikiranye mu biganiro twagiye turakora cyane mu bice twasize ko muri the SOA Bisho warumvise ivyo buri mukandida yashikirije imbere y'abaraho bari baje kugira ngo batore. Wibuke abagiye gutora ntabwo babaye abanyagihugu bose bo muri Texas b'abarundi cyangwa muri community yose y'abarundi. Buri gisagara cya gitora abantu bakwira batanu akaba ari bo baje kugira ngo baserukire abandi abo bise abadelegate kugira ngo baserukire buri gisagara kuza gutora. Hari haje ma city ane ariyo Dallas, ariyo Fort Worth, ariyo Abilene na Houston, Texas. Akaba ari bo bari muri inosare kugira ngo baserukire abandi bantu mu kuza gutora indongozi za BDUSA. Harabayeho umwanya w'ibibazo aho buri wagiriwe bakujye kubaza ikibazo yabajije watwengeje abantu none mutama yabajije inosa amubaza ati mbe hamwe abavyeyi umviriza ikibazo ciwe uko yakibajije. Ndagomba kukubaza ababyeyi bakubyaye wobubahute wobafashute bari hafi yawe cyangwa bari kure yawe? Ababyeyi bambyaye no wobahagute bari hafi yanjye cyangwa bari kure yawe? Wobafasha ute bari kure yawe cyangwa hafi yawe? Icambere cyoco ababyeyi banje nawe umubyeyi wanje nemera ko umubyeyi hari umubyeyi yanyibarutse ariko hari n'ababyeyi baba barakureze. Abo bose baba muri kumwe bagize impinduka zikomeye mu buzima bwawe gukura kwawe. Mama wawe cyangwa papa wawe? Mama wanje cyangwa papa wanje. Kumwubaha nk'umwana ni kugendera ya ndero yampaye. Iyo umubyeyi aguhaye indero icyubahiro cya mbere umuha ni kugendera ya ndero yaguhaye. Ibindi nabyo ni responsibility, ntabwo ari byo mvugira ngaha ku mubyeyi. Ni inshingano zanje kumenya kumwitaho, kumenya gukora ibyo asaba. Murazi neza ko abarundi nga muri Amerika turi mu migwi itandukanye, imigwi nk'amakanisa, amoko, arimo amasosiyasiyo atandukanye, ariyo abantu bari mu migwi kubera intara bavuyemo. None turamutse tugutora ni ikihe kintu uzokora kugira ngo abarundi bose ubazane hamwe ubashire hamwe? Kandi abahemiriwe kandi naje ku kibazo babajije cyo gushyira hamwe abarundi kuko mugizi wanje bivuze hano Ferdinand kuvuga indimi nyinshi biragufasha gutahura ibibazo by'abantu batandukanye. Ndazi neza ko abarundi twagiye tuba mu bihugu bitandukanye, babaye mu Rwanda, muri Tanzania bavuga Igiswahili, babaye muri Kongo bavuga Igifaransa n'Igiswahili, babaye izo ndimi zose ndazivuga. Ndavuga Ikirundi, ndavuga Ikinyarwanda, ndavuga Igiswahili, ndavuga Igifaransa, ndavuga Icyongereza. Ibyo byose bituma menya nshobora no kuganira na buri wese nkamenya nkamutahura. Rero ibyo mu gushira hamwe abarundi tuzogerageza gutahura buri umwe wese, tuje hamwe twongere ibyicaro, twongere kuja turaje hamwe tukicara tukaganira tukareba ibyo tudahuriyeko, ibyo duhuriyeko. Ariko ibyo byose ntibibe intamba bikuba. Kenshi nkunda kuvuga ati burya amanota y'umuzika burya budasabwaye iyo yashize hamwe niyo abyara umuzika uryoshe. Icyo nico abantu tugomba gutahura. Ibyo byose bizashoboka mu gihe dufatanije, dukoreye hamwe, tugafata icyerekezo kimwe nk'abarundi. Murakoze. Abarundi batari muri DBUSA cyangwa batazokwemera kuja muri DBUSA bakagira ikibazo mugabo bari muri community y'abarundi,
mwebwe nk'abaserukira BDUSA muzobafasha cyangwa muzobafasha? Jewe ntabwo ngiye guserukira BDUSA muri Texas, ngiye guserukira abarundi ba Texas muri BDUSA. Niba umurundi wese agize ikibazo hano muri Texas, si ngombwa ngo abe ari muri BDUSA, ni umurundi wacu. Kuba atari muri BDUSA ntibivuga ko tutamufasha, tuzomufasha, ahubwo ibyo bizomuha n'ingoga zo kuba yo kwiyunga n'abandi, akaja hamwe n'abandi akafata kumbe ba bantu bahuriye muri BDUSA bakora mu buryo. Ibyo nibyo bizoduha ingoga kandi bizatuma tunaronka n'abanywanyi muri BDUSA. Rero ikibazo cyo gufasha umurundi atari muri BDUSA nibaza ko ni ikibazo gisobanutse. Kwerekana urukundo ni bimwe mu karangamutima ka BDUSA, kwerekana urukundo, gufashanya. Rero icyo tutagikoze ntabwo twaba turiko turashira mu ngiro mu burangamutima bwa BDUSA. Rero uko ibibazo bitandukanye barundi bazohora bahura nabyo, tuzobafasha, ariko turushaho kushiraho inyigisho zo kubasigurira akamaro ko kuba hamwe n'abandi, ko kuja mwuyu mugwa BDUSA, ko umurundi wese ari muri diaspora. BDUSA ni burundian diaspora. Rero ntiwumva ngo umuntu mukure muri BDUSA ureke kumufasha ngo nuko atari muri BDUSA, afite uramufasha. Rero ni kihe gishasha na kahe kantu kabirya mutuzaniye nk'abaperezida ba BDUSA? Ni kihe kintu gishasha mutuzaniye nk'abaperezida ba BDUSA? Turafise niyo twaje tuva i Burundi. Ni kihe kintu gishasha muzofasha igihugu cy'u Burundi twaje tuvamo? Ikintu gishasha tuzaniye BDUSA icyambere, ibintu byinshi byagiye bibaha, ama organisation menshi yagiye abaho agakogwa, ariko uko mwese mubizi na kino gihugu umwanya, time is money. Abantu benshi bagiye baba umwanya wo gukora ibyo bakagombye gukora, kubera ko ubuzima budusunika gukoresha umwanya wabo mu kwitaho twebwe ubwacu. Rero ikintu cyambere tuzanye ni umutima, tuzanye commitment yacu. Jewe commitment yanjye mfise, ngira ngo no kuba ndimo ndavuga Kirundi nuko ni wa mutima afite gukunda Kirundi. Sinavuke mu Burundi ariko sinigeze nihakana Burundi. Ibyo byose nkora ako kabonge ko kuba ntarashoboye gukorera Burundi, niyo commitment, nizo mbaraga mfite zisunika gukorera community y'abarundi ngaha. Nkora akazi nkora mbafite amezi 3 y'ibiruhuko bitandukanye, n'ubundi usanga umwanya wose ari muri pirikapirika zo kuraba uburyo yabaho. Amezi 3 muri district mba nice muhira, cheke iza uko yari sanzwe iza. Ibyo rero ni nguvu mfite zizatuma nkorera abarundi, nkoresha ibya mwanya mu gukorera abarundi. Narice ndavuga ati umwanya ntabwo napfisha ubusa. Ndaraba abagenzi banje mbona bari busy, bamwe bari ibikorwa kandi bafite umutima wo kubikora, ariko umwanya ntubemerere gukora bya bikorwa. Ariko nje naravuze ati gishasha nzanye n'uyu mwanya mfite, uyu mwanya mfite ntabwo ngomba kupfisha ubusa, ngomba kuwukoresha mu gufasha bene wacu. Rero icyo ni kimwe mu bishasha nzanye, kandi na commitment ifite no kubona narakoze nkorana n'izi community zitandukanye. Ndazi ko bizadufasha kugera ku migambi BDUSA ifitiye abarundi muri Texas. Murakoze. Tubwire ibibazo bitatu uzi bihangayikishije abarundi ngaha muri Leta Zunze za Amerika, si muri state gusa, icyo wabageze kubikoraho n'icyo uteganya kubikoraho kugira ngo abarundi ibyo bibazo babikemure. Ibibazo bitatu bihangayikishije abarundi hano muri Texas nicyo duteganya kwikorako. Kimwe mu bibazo bikomeye bihangayikishije abarundi harimo ubumwe. Abarundi twaratatanye mu nzira zitandukanye, mu moko, mu burere, mu ntara, mu madini. Rero ibyo icyo tuzokora no kugerageza gushiraho kongereza uburyo bwo gufashanya. Niba bagize ibibazo niturindire ko bagira ibibazo ko badutera kama, ahubwo twitange tubafashe. Niba hatubahusa kanya bariya tubatumire mu byo dukorane, nubwo buryo tuzaba turiko turashira abantu hamwe, dutegure iminsi ndangakaranga abarundi bose b'ubwoko bwose bahurire, kuko uvuze ngo umunsi w'umuco, umurundi wese uwo muco wibonamo. Nta muco wa Gitutsi waho, nta muco wa Gihutu waho, nta muco w'Igipentekoste cyangwa umuco w'Igikatolika. No, ibyo byose iyo bishize ko abantu bose babibonamo, ibyo ni ibintu bizadufasha kugarura ubumwe mu barundi. Harimo ikindi kigira kabiri, ibura ry'akazi. Abarundi
n'ufite akazi usanga afite bwa buzima budashobora gutuma ari hibiri. Ibyo rero byo tuzokora ni ukushyiraho urubuga hwaniro, niba umurundi abonye akazi akamenyesha mugenzi we. Rero icyo nicyo tuzoshyira imbere. Mu byo nakoze narashoboye guha abarundi, gufasha abarundi kuronka ubuzi mu buryo butandukanye. Hanyuma mu ikindi nacyo indero niryo shingiro ry'umuryango. Mu gihe abana bacu tutariko turashimangira mu bumenyi ngo nabo ejo bundi bazoshobore guhatana n'abandi ku isoko ry'umurimo, bizabagora kugira iki gutunga imiryango yacu. Iyo abana bacu bateye imbere nibyo bifasha ino community yacu. Icyo kintu tugishize inyuma, ikintu cy'indero nta hamwe twatiriko turaje. Rero ibyo tuzabikora mu kumobiriza abantu, abarundi bafite ubumenyi butandukanye, baze babere akarorera abandi, batange testimony mu bana bacu. Abana bacu babarabireho, uwo byagoye amubwira ati byarangoye aha, umwana mwigireho. Erega nta muntu adatsindwa, nta muntu atananirwa. Ibyo byose iyo uje ugatanga testimony yawe bituma na wa mwana agomba guheba ishuri. Tujye kubatora ngo murongore BDUSA hano muri Texas. None ni gute mutekanya gutorera umuti ikibazo kijanye no gwaruka ruriko rurahurumbira gufata ibiyayuramutwe? Ikibazo cyo kurwanya ibiyayuramutwe mu rwaruka, kenshi abantu dukunda kubona urwaka rwagiye mu biyayuramutwe iyo igihe cyamaze kurengerana. Rero ikintu cya mbere ni ukubikingira. Tuzobikingira gute? Kenshi aba bana baje mu biyayuramutwe byinshi bivana n'ibura ry'ibyo bakora, kutabakipinga bisi. Rero abo bana iyo ushoboye kubaronkera ibikorwa bakora, za nkino zitandukanye, y'amaseminere, abafite ubuzi bagakora, ibyo ngibyo biragabanya wa mwanya bagomba kuja guta mu biyayuramutwe. Ikindi nacyo ababyeyi tugomba kwigiramo uruhare, twegera abana bacu, tuje turaganira nabo. Hari umwana usanga afite ibibazo cyangwa afite izindi mentality zagomba kumupushinga mu biyayuramutwe, uwo ukamumenya ukahita ubimenya hakiri kare, ugatangira kumuronderera ubufasha. Na rimwe hari tuvuga ngo nibo natwe tutaraba uruhara tubigeramo, kuko hari ababyeyi dukora amakosa kabisa akaba ingorane ku babyeyi, ku bana ibintu byo gusambuka kw'ingo. Abana benshi, statistique nyinshi zirerekana ko abana benshi batunzwe n'ababyeyi bamwe bibagira ingaruka nyinshi. Tugerageze nk'ababyeyi turinde wa muco wacu, dufatane mu nda, umugabo yubahe umugore wiwe, umugore yubahe umugabo. Ababyeyi abana bakurire mu kibano, bakure bafite se na nyina, bumva biyumvamo, abagisha inama, tubereke urukundo. Ibyo bizatuma tugabanya bya bitekerezo bipushinga abana kuja mu biyayuramutwe. Hamwe ikindi gukorana n'inzego zishinzwe umutekano, dukore n'abahinga ba psychologist, aho tubona byagoye tumenye uburyo tumwegera tutamushengeje, tubone ko ari byabashikiye, ari ingaruka zabashikiye, ariko ntitubashengeze. Kenshi bakunda gutinya kutubwira ibibabaho kubera ko baba batinya ko twabashengeze. Tubereke urukundo, bizatuma tumenya ibibazo bakora nabyo kandi tunabafasha. Murumva kabisa nta kabadiganya. Hama abatora mwabamenye, ijwi ryawe ubu ngubu urazuriha nta ngorane. Hama ABCD twagiye Dallas Sport Walk n'umunani yakwiye. Okay. So nukuvuga ngo abaje komisiyo y'amatora mube hano hafi, n'abanyamakuru ngira muri hano hafi, ngira ngo abari muri hano mwese mwabyiboneye. Amatora abaye ku mugaragaro, nka perezida wa komisiyo y'amatora nabo dufatanije, ndumva na proclama Innocent the winner. Madamu Era akaba afise nawe akaba ari wa kabiri, yatowe ku majwi 7. Hanyuma Ferdinand ku majwi 3, hanyuma na Alex ku majwi 2. Amatora ndumva uko tugeze. Katubaze abari biyamamaje, muremeraho uko amatora yagenze cyane gose. Mashira y'intashije sawa. Ikibazo cya ibi turabirangije. Murabyibuka ko twavuze yuko
perezida afite inshingano z'uko agomba kunoma visi perezida amukuye nk'uko rero ubyumvise cyangwa uko wabibonye Innocent akaba ariwe yatahukanye ikibanza cya mbere. Hariho abantu benshi usanga bavuga bati uwatahukanye ikibanza cya kabiri ariwe Madame Era wo mu gisagara cya Houston Texas niwe yari kucaba icegera. Bataraza mu matora nyezina bamanje kuje mu mubonano aho bumvikanye ko umuperezida aza kuba ariwe atotse ariwe atora icegera ciwe. Hakaba habonetse ko Innocent atora umumama yaje ava muri Abirene akaba ariwe yashize aho nk'icegera ciwe, nawe uwo mumama akaba yari yaje mu bitoreza ubuhanuzi canke kuhanura. Icizere kihe ufise? Icizere mfise kwanza ni intsinzi kuko mfise imigambi nshaka ko BDUSA bashobora gushimikirako hanyuma igatera imbere. Wewe waje uva muri Abirene waje kwitoza mu kibanza iki cy'ubuhanuzi muvyeyi. Ubuhanuzi hano muri Amerika yo kuvuga ko waje uje kwitoza ku buhanuzi urabona ko byoroshe gukora uri muvyeyi? Ubuhanuzi ntibyoroshe gukora ariko umuntu ashizemo ingufu kandi akabikora mu kuri byose birashoboka. Ba delegate tumwe z'abanyagihugu bo muri state ya Texas, Barundi twese duhurikiye mw'ishyirahamwe BDUSA haba ku rwego rw'igihugu ndetse no muri state ndetse no mu bisagara. Uyu munsi Imana iduteye iteka iduhaye indongozi zibushitse, indongozi zatowe mu muco ntangere, kandi tukaba tuzisabiye ngo Imana izifashe zizashire mu ngiro ibyo biyemeje gukora. Ni ukuvuga ngo Barundikazi mwese ababonetse hano ndetse n'abatabonetse, aba baje kugira ngo bakore igikorwa kitoroshe. Ni igikorwa tugomba kubafashamo, ni igikorwa tugomba kubabamo hafi kugira ngo tubashe gutezanya imbere. Tubasabe musemerere mubwire n'abandi bari hirya no hino ngo izina Murundi wese turashaka ko twegerana tukabumwe tukubaka ubuzima bwiza bw'iterambere. Ntihahangame BDUSA, ntihahangame United States of America, ntihahangame intara yacu ya Texas. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Yari Jean Paul Chongera uhagarariye komisiyo y'amatora mu ntara ya Texas muri BDUSA. Murakoze cyane. Reka ndetse saba abahagarariye komisiyo y'amatora baza hamwe twese dufatanye ifoto y'urwibutso hano nabo. Aba rero ni abayobozi bashasha batowe bari kumwe na komisiyo y'amatora. Komisiyo y'amatora yakoze ubutitsa, yakoze cyane iravunika amanywa nijoro. Bamwe bari bafise ibiro byabo muri mobile mu modoka zabo, cyane cyane nk'umuvugizi. Reka ndamuhe agire ijambo rimwe avuga duhita dusozera tubashimye. Tugira Imana umunezero ntangere kuno munsi kuko twari tuwutegereje. Numunezero ntangere uyu munsi twari tuwutegereje, twari tuwurindiranye igishika. Twararaye tudasinziriye, twarakoze ubutitsa hamwe na perezida nabo twari dusangiye gutegura amatora nkuko yabivuze. Bamwe twari dufite ibiro mu modoka twagendamwo turi kubuzi. Kenshi nakunda kuba ndi muri I-20 kuko akazi kanje nako gutwara imiti ndayikura muri Abirene ndayizana ngaha muri Fort Worth. Twavugana kenshi ndamubwira nti jewe ndi mu biro byanje ariko biri muri Interstate 20 agahita amenya nyene uko tuza kuvugana ndi mu biro byanje biri mu modoka ndiko ndagenda. Nukuri ndanezerewe cyane, byaradushuhije umutwe. Twaravuze mwaratwumvirije, mwarabajije ibibazo, twarabishuye, twibaza yuko uyu munsi tutaza kwironkera indongozi byoroshe. Ariko natangaye cyane ibintu twakoranye mu bwumvikane ntangere, none indongozi zirabonetse. Nukuri mumfashe twikomera amashi, nukuri igikorwa ndagikundutse. Hama ivyatugoye mwarabibonye, ubu rubuga ni rwanyu. Zijya ngorane mwabona dufite ubu zose turazibashizeko, ni mwebwe muzikoreye, ni mwebwe tugiye kubaza natwe. Nimba twarashusha imitwe duhiga inyishu zo kubishura, ubu namwe mugiye gushusha imitwe murondera inyishu mutwishura twebwe nk'abantu mugiye gutwara.
nukuvuga ibibazo byacu byose murabizi mwadusiguriye bihagije nico gituma twabahisemo turabahaye rero urubuga mukorere abarundi bose batuye hano muri Texas mukorere n'abarundi bari hariya hanze mu gihugu cy'u Burundi iyo twaje tuva kuko bibi byose twabikoze nk'abarundi kandi twitwa BDUSA ni Harambe BDUSA hano muri Texas mu bisagara twaje tuvamwo Harambe Texas yacu tubamwo Harambe na United States of America leta zunze ubumwe Amerika zatwakiriye nukuri Imana ibahezagire mwese agatangazo kamwe ka nyuma tukaba dusozereye nkurikije ukuntu twakoranye n'aba bantu muri komisiyo y'amatora mpagaze mu bubasha mfise cyangwa se nari mfise ngurangira uyu munsi ndemera yuko tugiye kubakorera certificat ziriho logo ya BDUSA zivuga ko bakoze excellent job. Imana ibaha umugisha. Certificat zaje zizobashikira muzabyongere no kuri resume zanyu yuko mwateguye amatora yagenze neza. Murakoze cyane. President rero ubu gihugu ni kwawe. Abavuye mu bisagara bitandukanye bafashe ingendo tubashimire, abaje baserukiye ibisagara byabo, abaje nk'indorerezi, mwese mwerekanye umutima w'urukundo mukunda community yacu. Rero aya matora yabaye yarayo kwirondera indongozi. Mu by'ukuri twese dufite imigambi dushaka kugeza ku Barundi, ariko nkuko twashaka umudreva udutwara mwahisemo mwangomwe murantora na komite tuzokorana n'icizere ntangere mwatugiriye. Kubera iyo mpamvu turabemereye ko tuzokora na ntaryo, tuzokorana ubwitange, umwanya wacu, umutima wacu, ubwenge bwacu byose tubikoreshe ku neza ya Barundi muri BDUSA. Ni Harambe BDUSA, ni Harambe community y'Abarundi hano muri Texas. Murakoze. Nitwa Steven Rafael muri the SYB nkuko twama tubivuga. Hano kubwira ino video ndayikoze atawundi muntu turi kumwe, nateretse kamera ahantu ndiko ndavuga. Nimba bishobora kubikora ndi jenyene, ibaze twabaye turi batatu twaca dukora iki? Ubwo hamwe Abarundi twoshira hamwe, hamwe Abarundi twokorera hamwe, hamwe Abarundi twabona ko buri muntu afise akamaro ku wundi, twogira intambwe ndende kandi ikomeye cyane. Reka mfotora ino foto y'ukuntu nagize kamera kugira ngo urabe uko nabikoze ndi jenyene. Reka mfotore kugira ngo urabe uko nabikoze, hanyuma nizere ko nawe ushobora kuca ubona ko vyose bigira gute bishoboka nkuko ubibona. Niriya hariya uko nabikoze ni kuriya. Jewe nimba nakoze uko nkaba ndiko ndavuga ukaburi kurambona, ibaze turi batatu, turi bane, twobigenza gute? Ndiko ndavuga mfotora no gufotora. Ibaze ibi nkaba ndabikoze ndi jenyene, turi batanu vyogenda gute? Murakoze cyane kuri gukurikiranye ibiganiro vyacu. Gira subscribe, gira share ino video kuko the SYB show twatanguye kera kuva mu 2010 ubu tugeze mu 2019, imyaka 9. Buke bukomeza igihonyi, wibuke akagumye bagumako. Bye.